Murakoze cyane. Reka rero dusangira aya majambo y'Imana dusanga mu gitabo c'abacamanza. Hariho abafise ibyo basavye tutemereye baradutunga babishikanya abo batumye, ariko umwanya ni muto cyane. Murabona ko ikorari 8 zaririmbye iminota 58 ziga zatanguye, iyi nayo iturimbiye iminota 10 yonyene. Urumva twabigize uko zose ziraririmbye, twipfuce ko hariya mu mashikanwa baza kuturirimbira izi ndirimbo bamaze imisi bategura, baza kujana mu gahahe, kuko ni twebwe benezo ntitwozumvira ahandi kandi zateguriwe ngaha. Bagende tuzihayeko, tuze kumviriza iz'abandi mugabe izaba twazumvise. Co gituma twemeye tutayakorera sinaririmbe ntihagiriza aho genda ivuga ngo jewe nabuze. Iyo tutahaye imyanya muri ubwo buryo nk'aya masaha tuba tugejeje hagati, ariko ntaco bitwaye, turatwara umwanya uko bishoboka. Dusome abacamanza ibice 6 umurongo wa 18. Dusoma amajambo menshi, haraho uvuga uti dusome utavuze ko ari menshi, ngo usome 20 bamwe bagatangura kwiranda ngo he asome ntiyoza yahagarika none. Oya, n'amajambo menshi dusome, kandi kubera atari umuntu yikorera ku mutwe ntaca kugira ntakuremera. Dore kuri 18: nuko ndakwinginze ntuve hano kugeza ngarutse aho uri, nkuzaniye ishikanwa nkaritereka imbere yawe. Nawe aramwishura ati nuko ndakurorera gushitsa ugarutse. Nuko Gidiyoni yinjiriwe abaga isuguru y'impene, acumba udutsima tutambiwe mu ifu iri ku ngero yitwa efa. Inyama azishira mu nkoko, umufa wazo awusuka mu rwavya, abimusanza munsi ya ca giti c'umweroni arabimushikanira. Maze uwo mumarayika w'Imana aramubarira atabira izo nyama n'iyo mitsima, ubishire kuri ico kibuye, ubisuke ko n'uyo mufa, nuko abigira kuno. Maze umumarayika w'Uhoraho atuma inkoni yari yitwaje, ayikoza kuri izo nyama na ya mitsima itambiwe, umuriro uca waduka muri iryo buye urabitongora. Nuko umumarayika w'Uhoraho aca akamangana n'iyo maso. Maze Gidiyoni acamenya ko yari umumarayika w'Uhoraho, aravuga ati we mwami wanje ndahumiwe, kuko mbonye umumarayika wawe imbona nkubone Uhoraho. Maze Uhoraho aramubarira ati mpore, ntaco utinya ntuwupfa. Nuko Gidiyoni araheza ahubakira Uhoraho igicaniro, acita Yehova Sharomu, kiracari ku musozi Ofura wa Biezeri na bugingo n'ubu. Mwijoro ry'uwo munsi Uhoraho aramubarira atitana imfizi ya so imwe ya kabiri imaze imyaka 7, usangangura igicaniro ca Bayali kiri kwa so, utemagure inkingi y'ikigirwamana Ashera ishinzwe iruhande yacu, uheze unyubakire igicaniro kuri iki gitandara jewe Uhoraho Imana yawe mu buryo bushinzwe. Ujane ya mfizi ya kabiri uyitange ko ikimazi co koswa, ucanirize inkwi za ya nkingi ya Ashera uzoba watemaguye. Nuko Gidiyoni ajana abantu 10 bo mu bantu biwe, abigenza nk'uko Uhoraho yamubariye. Ariko yabikoze mw'ijoro, ntiyatinyutse kubikora ku murango kubwo gutinya abo mu muryango wawo n'ababa muri ico gisagara. Bukeye abantu bo mu gisagara bavyutse basanga ca gicaniro ca Bayali gisanganguwe, na ya nkingi ya Ashera yari ishinzwe iruhande yaco yatemaguwe, na ya mfizi ya kabiri yatangiwe ku gicaniro cubatswe. Barabazanya bati ninde yakoze ibi? Bamaze kubibariritsa no kubihwebutsa basanga ni Gidiyoni mwene Yowasi yabikoze. Maze abantu bo muri ico gisagara babarira Yowasi bati sohokana umuhungu wawe apfe,
kuko yasanga ngo igicaniro ca Bayali, agatemagura inkingi ya Ashera yari iruhande yacu. Yowasi yishura abamuhagurukiye bose ati, mbega mugomba kurwanira Bayali canke mugomba kuyitabara? Ati, ugomba kuyirwanira nibamwice hakiri kare, asangwa ari Imana niyirwanire, kuko basanga ngo igicaniro cayo. Nuko kuri uwo munsi aca yita Gideyoni Yerubayali ati, Bayali niyirwanire, kuko yasanganguye igicaniro cayo. Twokunguruza Yeremiya igice ca mbere c'igitabo c'umuhanuzi yitwa Yeremiya, mu gice ca mbere umurongo w'icenda no w'icumi. Maze Uhoraho aramvura ukuboko ankora ku munwa. Uhoraho arambarira ati, ehe, nshize amajambo yanje mu kanwa kawe. Raba uyu munsi ngushizeho kugira ubushobozi ku mahanga no ku bihugu by'abami, bwo kurandura no gusangangura, guhonya no gukomvombora, bo no kubaka no guteragira. Icete ca mbere ca Yohani igice gatatu umurongo w'umunani. Ngomba twegeranye umuntu asubire gusoma kuko umwanya ariko urakwiye si muto. Icete ca mbere ca Yohani igice gatatu umurongo ugira munani. Ukora ivyaha no wa murwanizi, kuko uhereye ubwa mbere na mbere uwo murwanizi yamye akora ivyaha. Icatumye umwana w'Imana ahishurwa ngiki, ni kugira ngo asangangure ibikorwa vy'umurwanizi. Tugaruke hajya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko mu gice kigira 11 ku murongo wa 12. Bukeye bamaze kuva i Betaniya, yumva arashonje. Akiri kure abona umusukoni uriko amababi, arawegera ngo kumbure yogira ico awusangako. Awushitseko ntiyagira ico awubona ko atari amababi, kuko kitari igihe co kwama c'umusukoni. Arawubwira ati, ntugapfe hari uriye ku nsukoni zawe uhereye ubugashitsa ibihe bidashira. Abigishwa biwe baravyumva. Duhereze mu Vyakozwe n'Intumwa 2:14. Igitabo c'Ivyakozwe n'Intumwa ibice 22. Tuba duhejeje gusoma. Aravuga ati, Imana y'abasogokuruza yagutoranirije kumenya ivy'igomba no kubona wa mugororotsi no kumva ijwi riva mu kanwa kiwe, kandi uzomubera kuko uzomubera icabona ku bantu bose, ku vyo wabonye kandi wumvise. Yesu ashimwe. Umurongo wa 15, kuko uzomubera icabona ku bantu bose, ku vyo wabonye kandi wumvise. N'aya majambo dusomye mu bitabo bitari bike, ariko kandi harimo ijambo twotwara. Ijambo rivuga ngo Imana yakuzanye ngo ugire ico yimarira. Yesu ashimwe. Imana yanzanye, yakuzanye, yatuzanye ngo tugire ico tuyimarira. Niryo jambo hose mwagiye musoma muza gusanga ari ivyo nyene. Kugira ngo rero tugire ico tuyimarira, hari ivyo dusabwa. Uyu mwene data Gideyoni bamaze kutubwira ko se yitwa Yowasi. Hanyuma rero ibi vyabaye ubwa mbere Imana yamugendeye ngo imusanze ahantu yinyegeje ariko arakubitira ingano mu kinogo. Imana iramubwira, wa muhizi w'inkomezi, jewe no umunyenkomezi turi muri ibi, ndabunze ivyacu biriko biragirwa nabi n'abansi Amidiyani, none uvuze ngo je ndi uw'inkomezi. Imana iramubwira, genda uko izo nkomezi zawe zingana uzorokora Abisirayeli. Hama rero muri ico kiganiro hari umugoro tutasomye ya 16, sinaribonda gusoma, kandi turaza kuwusoma.
Imana iramubwira terega ukwiye guhera ubwoba, ivyo uza kutagira inkomezi wewe ndabizi, ariko nzoba ndi kumwe nawe. Yesu ashimwe. None wewe wogira intege nke turi kumwe, wo kwitwa umunyantege nke ntibikunda. Hama rero arateba rero aremera, uwo muntu ndavuze ku mutwe ariko turaza kusoma. Amaze kwemera aho twahereye, Gideyoni yacu aravuga ati rero nkaba ngiri ubuntu kandi ibyo mbya akaba ari ukuri, ndagusaba ikintu nanje undindirire ngaha, ngende kurondera utuntu ndondera ndagushikanire ntangishikanwa. Ati genda. Bibiri tubwiye ngo acaragenda mu mukuku wiwe, yakira impene, araza ngo arayibaga, wamumareka yamurorere, arayibaga, yakira ifu aracumba gogoretse, arazana ubugari n'inyama kandi n'umufa, ntiyazanye inyama nk'iyokeje, ubugari barabukoza isupu arayishiramwo nayo nyene arayizana kandi abizana ku nkoko. Hanyuma ngo abehewe umumareka niko twasomye, umumareka nawe wacu gatoya Jesse nakira ashira kuri ico kibuye. Gideyoni acabigira uko nyene ngo ashira kuri iryo buye, wa mutsima sanyama zari mu za nkoko na wa mufa asukako. Umumareka rero ngo yari afise inkoni yitwaje, acakoza kwiyo nkoni kuri iryo buye ririko za nyama, umuriro nguwo ucuraka. No kuvuga ikimazi ca Gideyoni kiremewe, Imana iracakirira cemeye. Mugabo rero muri uwo mwanya nyene twasomye ngo Gideyoni aca avuga ati yo mone ibintu by'Imana biragoye. Mu bisanzwe Imana imwakiriye ikimazi, mugaca avuga ngo arahumiwe, ngo wenda ahumiwe ndagowe, mbonye Imana mureka hora ndamubonye nkiri muri uyu mubiri mbona nkubone. Amerika aragaruka teka, naho nagenda agarutse nje kuguhumuriza, mpore ntacuba ndupfa, ikimazi cakiriwe. Yesu ashimwe. Sindagera iyo ndiko ndajaga, ivyo tubirenganye, akiri muri uwo muriro nyene wo kuvugana n'Imana. Hajya hariho igihe umuntu aba mu muriro wo gukoreshwa n'Imana, mugabo umuntu atawuteramiye ugenda urazima, ugenda uragabanuka. Muri uwo muriro rero acarahaguruka ngo muri iryo joro Imana yavuga tumviriza rero ubu sivyo, ndakeneye kugenda muri rya mukuku wa so, ukakira irya mfizi igira kabiri y'imyaka 7, ugenda uyizane uyibage, ngomba kwintangira kw'ikimazi, ucugenda bijya bintu by'abayari usiture, ijya nkingi yashera ukure, zijya nkingi zubatse ijya nkingi yashera nzo gutekesha ico kimazi ariyo mfizi igira kabiri. Uravyumvise atego? Nimba mwasomye abikora uko nyene, umareka ariko aramubarira ngo ataragenda ati byo bintu mbariwe rero sinobekora ku murango kuko abantu biwacu ndabazi. Erega abo bantu bari basigaye basenga bayari barabayuda biwabo, abo bantu bari bafise iyo nkingi yashera barabayuda biwabo. Ibintu nkabikora ku murango baranyica, aca yikinga ijoro, ngo aca afataro ya nkingi cakigirwamana aragisenyura, afata ya nkingi arakura yashura ikubita hasi arayibaga, atanga ikimazi imbere y'Imana. Batubariye ngo byose arasangangura arakuraho. Hageze mu gitondo rero ndiko ndavuga ngo Imana yaguhamagaye ngo ugire ico yimarira. Haleluya. Mu bintu bya kino gihe bigoye, umengo n'uruvangatirane, umuntu atabona yaja niyava, umuco n'umwiza biriko birafatana. Imana yampamagaye, yaguhamagaye ngo ugire ico yimarira, yaguhamagaye ngo ikwikoreko. Amina. Yaraguhamagaye ngo ikwikoreko ugire ico yimarira. Gideyoni ivyo yabikoze, wa muryango rero bukiye mu gitondo baraza bati none ibi bintu nibiki? Bayari yacu hasi, Ashera hasi, yamvizi yo mu muryango igira kabiri yapfuye, byakozwe nande? Ngo bacaragira igendereza iperereza, bararondera ninde yakoze ibi bintu. Wubaha Imana naho uzinyegeza bazokumenya. Amina.
bazokumenya utiyamamaje kuko ibikorwa ukora bizokuvuga, ibikorwa ukora bizokwerekana. Baragira iperereza, bararondera basanga ubufindo bukuye kuri Gideyoni. Baca bashikira se Yowasi, bati Yowasi, turagize itohoza, dusanze umwana wawe ari we yarayakoze ibi bintu bidakogwa. Yahangaye Imana, Bayali yacu yayihangaye, Ashera arayihangara, ya mfizi kirumara mu muryango yagira kabiri nayo ngende yayikuye, kandi iyo mfizi yari ya Yowasi. Ariko bariko barayiburanira bana bandi ba mu muryango, bati ibi bintu rero ntivyemegwa, sohora uyu muntu ni wa muhungu wawe, tumwice, akwiye gupfa. Hanyuma rero Yowasi arinanata kweri, aramya ko ivyo barimo bwari ubuzimire. Ati muvuze ngo tumuzane bamwice umuhungu wanje Gideyoni, batarahwera, atagushima adahwera. Uyu muntu amutumye ko ngo bamwice, mufate hakiri kare ntabajane, abari bamwice unakwiye guhwera. Impamvu akwiye guhwera, iyo Mana bahenuye ikemera, iyo Mana basanga ngo yivyayo ntihagarare, ninde muntu agira yihagararire? Uwo muntu agira tabara Imana, agira gwanira Imana, mufate n'ingoga ahubwo mumwice. Imana yacu ntigwanirwa nkahitagira amagara. Yesu adutabare. Imana yacu niyo tuyikorera, ntituyikorera nk'ikenye, ntituyikorera nk'ikimuga, ntituyikorera nk'amaskini. Oya, tuyikorera ngo bitugarukeko, ahubwo tugira umunezero twebwe. Yaduhamagaye kugira ngo tugire icyo tuyimarira. Ati uyo muntu ariko aravuga ngo umuhungu wanje bamuhamagare bamwice, mufate n'ingoga. Iyo Mana itigwaniye, turakwiza gutabara uwo muntu. Baca bumva umengo ivyo bintu bariko barajamwo, bahava basanga bagize isanganye. Twasomye rero, je nasubiyeyo hariya twahereje. Umurongo wa 32 Yowasi yishura abamuhagurukiye bose ati mbega mugomba kurwanira Bayali canke mugomba kuyitabara? Ati ugomba kuyirwanira nibamwice hakiri kare, asangwa ari Imana niyirwanire, kuko basanga ngo icaniro cayo. Nuko kuri uwo munsi aca yita Gideyoni Yerubayali, ati Bayali niyirwanire kuko yasangwanguye igicaniro cayo. Abafisi zibiriya zimaze igihe hariya hepfo baca basobanura ngo Yerubayali risobanurwa ngo Bayali niyirwanire. Amen. Imana yacu irigwanira, Imana yacu nta muntu ayigwanira, ntituyikiranira twebwe. Oya, ni Imana yikwije, yampamagaye, yaguhamagaye ngo ugire icyo uyimarira kugira ngo abishobore. Dusubira inyuma muri aya majambo nyene. Icyambere tukona kuri ya murongo 6, umurongo wa 16 handitse ngo orara mubarira aterega jewe nzoba ndi kumwe nawe, kandi uzoririka Abamidiyani nguwisha umuntu umwe. Amen. Iyo Yesu turi kumwe ibikorwa biroroha. Iyo Yesu turi kumwe kumushinga inama biroroha, kumukorera biroroha, kwera biroroha, kunesha biroroha. Iyo Yesu turi kumwe. Erega Gideyoni nzoba ndi kumwe nawe, kandi Abamidiyani uzobaririka nguwisha umuntu umwe. Icyamufashije ubwa mbere, Imana yari kumwe nawe. Icyo dufasha natwe kugira icyo tumarira Imana, nuko Imana yo biri kumwe natwe. Ndakwifurije Imana ibe kumwe nawe. Ntugende wenyene, benshi bagenda bonyene, kandi umuntu agiye wenyene aca yisanga mu vyaha, ntagira ikimwunganira, ntagira ikimuhanura, nta mwema mbega mugatewe erega urambaye ibare. Ivyo nibikogwa, ivyo ntibijamwo, nta muntu abijamwo. Umuntu w'Imana ntameruko, uyo muntu aba ari wenyene. Ariko yamubwiye ngo erega nzoba ndi kumwe nawe, kandi Abamidiyani
erega nzoba ndi kumwe nawe, kandi abadayimoni erega nzoba ndi kumwe nawe, kandi ivyago erega nzoba ndi kumwe nawe, kandi amageragezwa uzoyaririka nk'uriri ku muntu umwe. Yesu nashimwe. Icya kabiri, Gideyoni yarazi gutanga ikimazi. Ivyo ubisanga mu murongo wa 19 twawusomye, handitse ngo nuko Gideyoni yinjiriwe abaga isuguru y'impene, acumba udutsima tutambiwe mu ifu iri ku ngero yitwa efa, inyama azishira mu nkoko, umufa wazo awusuka mu rwavya, abimusanza musi ya ca giti c'umweroni aramushikanira. Yarazi gutanga ikimazi. Ntushobora kugira ikintu barira Imana utazi no gukorera Imana, utazi no gutanga ishikanwa, utazi no gutanga icacumi, utazi no gutanga amashimwe. Kuri wowe ni ngorane, naho Imana igukorera ibintu mengo ntubibona. Yarazi gutanga ikimazi, yarazi gutanga ishikanwa, kandi ishikanwa ridasanzwe ni impene. Umutsima ntitubona ngo mbega yisigarije ibi, mbega yihaye ibinganiki, arabizana. Yarazi gutanga ikimazi, yarazi gutanga ishikanwa, yarazi gukorera Imana. Ivyo byaramufashije kuzoshika kuri ya ndundura Imana yari yamubariye gukora. Icya gatatu, murumva sindiko ndatevya, byari bifise ibintu umuntu yosoma bibitsindagira, ariko umwanya ntubitwemerera. Yakora uko abariwe. Gideyoni ntiyakora uko yibariye. Muri iyi minsi ibintu biragoye, abantu benshi ntibakora uko abariwe n'Imana, bakora uko yibariye. Afashe ingingo, ngomba gukora ibi nivyo, ngomba kuja aha nivyo, nokora uko nivyo. Mugabo Gideyoni yakora uko abariwe. Amen. Hari hejuru kuri barko, ndabipfurije gukora uko Imana ibabariye. Ndabipfurije kutirongora, ndabipfurije kudapfuka mukoze, ariko mukora uko Imana ibabariye. Yakora uko Imana imubariye. Umviriza umurongo wa 20, maze uwo mumarayika w'Imana aramubarira, atabira izo nyama niyo mitsima, ubishire kuri ico kibuye, ubisuke ko n'uyo mufa, nuko abigira kuno. Umurongo wa 25, muri iryo joro ry'uwo munsi araramubariye ati, hitana imfizi ya so imwe ya kabiri, imaze imyaka 7, usangangura igicaniro c'abayari kiri kwa so, utemagura inkingi y'igwamana Ashera ishinzwe iruhande yacu, uheze unyubakira igicaniro kuri iki gitandara, je Uhoraho Imana yawe mu buryo bushinzwe. Ujane ya mfizi ya kabiri, uyitange ko ikimazi cyo koza, ucaniriza inkwi za ya nkingi ya Ashera uzoba watemaguye. 27, nuko Gideyoni ajana abantu 10 bo mu bantu biwe, abigenza nk'uko Roho yamubariye. Haleluya. Nta kintu na kimwe Imana yamubariye gukora atakoze ngo avuge ngo ibi ndabizi. Kandi mwumvise cyakigomana cyari cyase, ariko ntiyahagaze ngo avuge ngo umwana wanje angiriye amakosa. Ati twarihenze, niyo bari Imana niyigwanire, ikaneshwa igahenurwa n'umuhungu wanje akayihenura ikemera. Ukuntu yabariwe Gideyoni niko yakoze. Icyofashe ishengero rya kino gihe ryari kwiye kumvira Imana, icyo Imana iribwiye rikagikora, ikiri bujije rikarikireka. Uko Imana yamubariye kose niko yakoze. Mu gihe Imana iturongoye tukemera, mu gihe Imana iri kumwe natwe, mu gihe tuzi gukorera Imana, mu gihe uko itubariye ariko dukora, igihe cyose Imana yama hafi yacu ngo iduhumurize. Ni ya majambo twasoma ku murongo wa 23, haroroshe. Maze Uhoraho aramubariye ati, mpore ntacutinya ntupfa. Nuko Gideyoni araheza yubakira Uhoraho igicaniro, acita Yehova Sharumu, kiracari ku musozi Ofura w'Ababiyezeri na bugingo n'ubu. Imana iramuhumuriza ngo
mpore ntaco utinya ntupfa. Iyo Imana tutari kumwe hamba ibintu vy'iterabwoba, iterabwoba rikaza nta minsi ugisigaje, ntaco uzovamwo, ntuzobaho, ibyawe ntibizotera bija imbere. Imana yambariye ngo kandi umuntu akavyumviriza akumva umengo nivyo kandi atari vyo. Ariko Gideyoni yumvije Imana ije kumurembesha iramubarira ngo mpore ntaco utinya Gideyoni, ntuzopfa, ntupfa ndacuba. Gideyoni yacakora yumva ati nubwo ari mu muryango bikomeye. Murumvaga abantu bamufashije iki gikorwa bari abantu biwe, yahitanye abantu 10 bajana ngo mumufashe n'igikorwa kinini, kandi mwamengo mu gitondo azoba yavuyeho. Ariko Imana yari yamubariye ngo ntacuba. Imana yampamagaye, yaguhamagaye ngo ugire ico yimarira, ngira ico ndayimarira. Yesu adutabare. Muri iyi minsi uri kuraraba mu vyawe wewe ingene ubaye, Imana uyimariye iki? Aho bangiye kure ntidushaka kugira ico tumariye Imana ubwacu ataco twimariye. Ariko dufise iri jambo, yaraduhamagaye, yarakuzanye ngo ugire ico yimariye. Yeremiya twasomye mu gice ca mbere umurongo w'icenda, murabona Imana icayerekana kugira ngo tugire ico tuyimarira ibanza kuduha ijambo. Iduha ijambo. Gideyoni yarafise ijambo. Imana ibwira Yeremiya nawe mu myaka yiwe mike, umwana kiri muto agize ubwoba, iramubwira ngumviriza, nshize amajambo yanje mu kanwa kawe. Amen. Genda rero ndaguhuye ububasha, ugiye ubujanye. Ibintu bimwe uzorandagura, uzosangangura, uzokomvomvora, ibindi navyo uzoteragira. Siko twasomye. Shirayo amaso, shirayo amaso tuharengane tugende, ariko twibukanije ibihanditse. Mazohora aramvura ukuboko akunkoza ankora ku munwa, uhora arambarira atehe nshize amajambo yanje mu kanwa kawe. Raba uyu munsi ngushizeho, impamvu waje nukugira ngo ugire ico umarira Imana, ugire ico umarira Yesu. Niwapfuye kuza kurorera, niwaje ngo ufashwe gusa, oya, waraje hari ico Imana igomba kuyimarira. Kuri 10 raba uyu munsi ngushizeho kugira ubushobozi ku mahanga no ku bihugu by'abantu, bwo kurandura, bwo gusangangura, bwo guhonya, bwo gukomvomvora, kubaka no gutera. Yesu ashimwe. Murumva kubaka no gutera birahereza. Hari ibintu bibanza kurandurwa mu bantu. Nta muntu mu ndimira abanza gutera, abanza kurima. Mbavuga ivyo kurima, abanza kurima. Meje kurima gasumya gakangaza. Abarima harugwire, hari gihurima ukarukura mu kuzimu, ariko amutora uturira ukarokera hejuru y'indimi. Imvura iguye usanga imizi yabonetse kuri gwagwire, imanuka muri ryavu, mukayigasanga gwagwire gwasube gutoha. Ararima n'umusovu nuko ararima ubwa mbere, hanyuma agakangaza, ahaza gutera akatunganya neza, akabona gutera. Ibi tuvuga biterwa, Bibiliya ivuga ntibishobora guterwa mu ndimiro idakubuye, itarimwe, idatunganije neza. Yeremiya abwirwa ngo tegeza kubanza ugira gute? Kurandura, gukomvomvora, gusangangura, hariya mu nyuma gaheza agateragira. Haleluya. Agateragira iby'ubugingo, agateragira amajambo y'Imana, agateragira impanuro, agateragira ibyo yumva inyigisho kandi zikinjira. Kubera iki? Uyo mutima ibintu byari meze nk'ibisaganga vyavuyeho. Yampamagaye, yaguhamagaye ngugire ico yimarira. Twasomye hirya mu cete ca mbere ca Yohana ingene Yesu nawe nyene yaje kugira ico amarira Imana. Nubwo yari Imana akabira ishusho y'umugurano, agacikusanwa abantu, hari ico yaje gukorera Imana.
uriya murongo w'umunani twasomye be yawo noho atwoyireka iva ngo icyatumye umwana w'Imana ahishurwa ngiki nukugira ngo asangangure ibikorwa bya wa mugwanizi. Yesu ashimwe. Icyatumye ahishurwa ngiki nukugira ngo asangangure ibikorwa bya wa mugwanizi. Ivyo vyagezwe bitashoboye gusangangura, bitashoboye gukuraho, yaje ngo asangangure ibikorwa vya wa murwanizi. Waje naje kugira ngo tugire ico tumariye Imana. Mu mitima y'abantu hariho ivyaha kandi Imana vyarayibabaza. Kona Satani yateranije umuntu n'Imana, umuntu akaba kure y'Imana, Imana irababara. Bituma itanga Yesu kugira ngo bikunde kw'ivyo byashize kuri umuntu. Mu izina rya Yesu bihava hakongera akaba imigenderanire hagati y'umuntu n'Imana. Bicatumye ahishurwa rero ntiyaje ngo aterekwe ku kabati kumwe kw'amashugwe nk'uko yamashugoya, siko yaje gusangangura ibikorwa bya wa mugwanizi ngo ikintu cyose Imana itateye Yesu akirandure, kandi mu izina rya Yesu birarandurwa. Haleluya. Yaje gusangangura ibikorwa bya wa mugwanizi. Naho ugomba ukabigendana, ego nivyo wahisemwo, ariko kubisangangura ari yarabonetse. Mugabo ushingiye kubigumye ntimubigwanira ivyo. Oya, wewe wahamagawe ngo ugire ico umarira Imana. Nahamagawe ngo ngire ico marira Imana. Wewe kurara muri iyi minsi ibintu mariye Imana nibiki? Harabana ataco bamariye Imana atari kuyituka gusa, atari kuyicokora, atari kuyimaramaza, atari kudakora ibidakogwa. Nivyo harabana ataco babimariye. Ariko Imana yaduhamagaye ngo turi ico tuyimariye, tugico tuyikorera. Mu vyakozwe n'intumwa twasomye nirangije mu tumwe z'Obweso na Mariko aho twaciye, Bibiliya yerekana nde? Yerekana Paulo. Ariko arashinga intahinge n'Imana yamwihishuriye, yamwiyeretse. Iramubwira iti icyatumye nguhamagara, icyatumye genda kurondera, nagovye ubanze ubone kugira neza kw'Imana. Hanyuma uzumbera icabona. Sinaguhamagaye kandi Paulo muramuzi muri kahise ntiyari mwiza. Yasa na wewe, yasa na jewe. Muga Imana iramuhamagara, iramugirira neza. Twasomye 22 twari ku murongo wa 14. Ariko murongo wa 12 umugabo yitwa Ananiya yubaha Imana mukumvira ivyagezwe, yashimwa n'abayuda bose babayo. Azahondi amagara hejuru arambarira ati Sawuli mwene data humuka. Ako kanya ndahumuka ndamuraba, aravuga ati Imana y'abasokuruza gutoranirije kumenya ivyigomba no kubona wa mugororotsi no kumva ijwi riva mu kanwa kiwe. Imana araguhamagaye ngo umenye ivyigomba, Imana araguhamagaye ngo ubone wa mugororotsi ari wa Kristo, Imana araguhamagaye ngo wumve ijwi riva mu kanwa kiwe. N'ubu uriko uraryumva. 15 kuko uzomubera icabona ku bantu bose kuvyo wabonye kandi wumvise. Amina. Nahamagawe, wahamagawe kugira ico umumariye, kugira ngo ivyo wumvise n'ivyo wabonye ubibarira bataravyumva canke batarabibona. Ndibaza ko nahatavyo waribonye ko ari byabonye ku bandi. Wa mukenyezi yaragwaye ingwara ikomeye, icyatumye akira icyambere yarumvise ibivugwa n'abandi, kuko Bibiliya ivuga ngo yari yarashasherejwe n'abaganga bamumarira kwivyiwe, ngo ariko ikindi gavuga yari yarumvise ko ari umuntu yitwa Yesu agenda agirira abantu bose neza. Ngo cyaravuga naho ntagira amagara yo gusitana n'abantu, sishobora kumuhamagara ngo azahondi ntivyokunda ngirengende, ndabizi ko ntashobora kumukorako. Ariko ivyo nzi mw'isezerano rya kera, ubuyonga bw'impuzu z'abaherezi umuntu azikozeko hari ibintu vyahinduka muri we, ngirengende biraza gushoboka ngerageze ndamukore kubuyonga
bw'impuzu yiwe. Yari yarumvise, yari yararose abantu bamushingira intahe. Hariho umuntu Yesu, nta muntu aramuja akafise ikibazo ngo agisubirane inyuma. Barabimubariye aravyumva, kandi birashoboka ko abo babimubariye boba babiboneye ku bandi, atari bo baba barakize, canke ngo hakira abana biwabo canke abagore babo canke abagabo babo. Bakati twamubonye umuntu uwo Yesu yakijije. Izo nkuru bazishikiza urya mugore aravyumva, bamushingiye intahe. Hariho abantu bakijijwe naha muri mwebwe bumvise ababashingiye intahe. Urashobora gushinga intahe uwo munsi umuntu agaca uva hagututse. Nimuzore gushinga intahe, urashaka kumushingira intahe ugaca ugenda gututse, ariko uzoreka gutuke. Ibitubuza kenshi ugoma ngo umushingiye intahe y'ivyo Imana ikora ngo aca avuga ngo ho gitugende. Yo babaye intama. Umuntu arafise ubwenge arashobora kugutuka, mugabe inyuma y'amezi 2, inyuma y'umwaka, inyuma y'imyaka 5 ukazobona araje aterega hajya naho nagututse. Mu mutima ndarumva ko ivyo yambwiye ko ari ukuri, nuko atari bwagere. Umuntu we kuko era gutinya ivyo agaca agenda hoze, si vyiza. Uzonshingira intahe ku bantu bose, ku vyo wabonye n'ivyo wumvise. Haleluya. Mu butumwa bwanditswe na Mariko twasomye ingene Yesu nawe nk'umuntu yari yambaye umubiri, ariko aragenda ngo azabone umusukoni. Kandi nawe bihora n'uwo musukoni Yesu yarasonza nk'uko kwiwawe, yarasonza yaranyotegwa nk'uko kwiwanje, nk'uko kwiwawe. Kandi Yesu bamututse yarababara nk'uko kwiwanje, nk'uko kwiwawe. Hanyuma rero ngo araraba umusukoni. Bibiri mbara ngo nticari igihe cy'ukwama kwawo, niko twasomye. Aravye ngo asanga n'amababi gusa. Uyu munsi amababi y'amavoka baranywa kwicaye, ariko Yesu ntiyagomba ayo mababi. Amababi y'isukoni ntavyo nzi. Uwo musukoni amababi sinibaza ko bayahekenya, ariko ngira ngo ivyamwa kuri yo sindabibona. Ngira ivyamye barahekenya kujya bamuri ibintu bahekenya. Hari ivyamwa bimwe mudandaza bamwe bijya mwita pome, nibaza ko ngira bacamuye baca bahekenya uko nyene, cyo kujya kwa mufe. Aha mufe bayazi myufe, wasanga ari biti twabisanga mu mashamba turi kwishura hajya bagiye kurya abana, kandi wavyometse neza warahaga kweri. Abandi bagiye kurya ntaco bagusumbye, ucurenza kwa amazi basanga tangorane. Yesu rero aravye asanga hari kwa amababi gusa. Umuntu urashaka kubona mu rusengero ariko amababi y'impuzu atapana ikote bambara uko, bambara ikote ni karuvati y'abagabo, ivyo akabisonzera kandi akabironka. Bambara gutya amakanzu bashonesha uko, ibitenge bambara uko, muga amashonesha yo mbona bogenda murigana n'abandi uko bagira mukagira uko nyene bamwe. Ivyo umuntu akaza hano uravyi ikintu Yesu yomukurako akabura, araraba asanga n'amababi. Yesu arababara. Hari abantu hagize nk'ikosa riba nko mu muryango cyaye muri societe kanaka, umuntu hagarariye igikorwa toya akamera nk'uwanka gakankama ngurya nawe kuce ngo sinige nameze ngo Yesu ngo avuga ngo abantu bagende biyoroheje. Ni vyiza kandi ivyo uko nukuri. Mugabo Yesu arafatwa ati ndamutse uragapfa udasuye kwama, ntagira udasuye ku nejo, ntagira udasuye kurya umusukoni yo kuri wewe, uzopfa udasuye kwama. Mbega kwari kuwuhezagira, kwari kuwushimira. Hariya mu butumwa bwanditswe ntidusomayo ntibijanye n'uwo mwanya na Mariko 10:13 dukunze kuhasoma
iyo bahezagira abana baje ngo babasengere murari megagira kabiri. Abigishwa baje bagatangura kwigize abana ngo ntibazane kuri Yesu. Uzosoma urabe ngo Yesu araraka, kuko umuntu aratse nta vyamenyo. Yesu araraka. Hari gihe no mu muryango umuvyeyi araka, ego ndagumayo mugabo araka. Abana bati papa yaje muce bugufi simwe vya mama, kandi ako ni keza. Mbega ni kabisha ni keza. Murasoma mu Heburayo, n'umwana ki adakangirwa na se. Mudakangirwa ni murubura bwayo muri bivyarwa. Umwana afise se amukunda, ugati reka ugasubira ndaguhana, kitangura kujugumira agacabireka. Ntagwa nkoruba rubayemo nugira ngo umwana ejo azokwitunge. Muriko muravyumva? Mugabo ndekera umwana kandi wewe oya azokwabirira kwejo, azokwanikira. Bandi bavuze ngo wanka bangwe, ndi wankazana ndabe. Yesu ararakata, mwabigishwa reka abana bato bazahone nimubabuze. Mbere kubw'ivyo ngenda babarire, utazomera nk'aba mwirukana ubwami bw'Imana ntazobwinjira mu nagatoya. Batamate bagabo none aha ni ngombwa tumere nk'aba izi nzoya. None aho uri kurumvira ugiye mu buryo bugaragara ntibagwije na zera abo bantu. Abagabo b'ubwanwa wazi bajya abagabo bafise ubwanwa burebure, mutabaye nk'aba iyo muvuga ngo mujo ntimuzogerayo. Ntibagira inzigo, nta manyama, nta bwibone, ntagomba kuboneka, nta kazi kabagendana. Mugomba kwiga abana, abagomba kwiga abana. Urashobora gusanga utagize amageme y'ikoro nk'abana, ariko warakijijwe uzote kwigira muri Sunday school. Ugomba kwiga abana. Mugabo ino sindaraba nahaje rimwe sinzi ko ivyo nabonye hariya nahora je mubigisha nahora ndaba nkagira ubwoba ngashabona abana bazoca mu ijuru kweri. Bage abana bato baza muri Sunday school baje gupfukama, twarabahamagara ngo baze gupfukama. Hage bapfukamye kamwe mu mutwe w'uwundi akandi bagahondana kandi baje gupfukama. Mugabo inyuma y'iminota 5 naho wahonzwe yopfa hapfukamye agenda ararira. Mu minota 5 usanga bariko barakina. Ntuzokwinjire mu vy'abana wewe. Hari abavyeyi baca ngwe ngumwana kandi n'umwana yabonye ko afise nyina ababazwa n'ubusa n'umushira ruhanda carira ngo nyina baraboroga. Kanyira ngumwana wanje ngumuhora iki ibiki nibiki araguhenda. Genda buhoro buhoro. Barakundana barya abana. Abankana nimwege mukuze muzi ivyarivyo. Nimutamera nk'abana bato abigisha ko ntimushobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Yesu araraka. Ikindi gihe ndiko navuga kuraka, ariko aragenda. Nimutumeze kwanditswe na Yohana mu gice higira 2. Agenda i Yerusalemu asanga mu rusengero ya bamwe amasabuni badandaza binjiranye, abandi binjiranye ibiyoba, abandi binjiranye amahera bavunja. Hariya hanze amapfizi ni hari, amambeza ariko amahera kuko batanga ibimazi. Jewe nkeneye kimadi ciwanje naca nsohokana n'umuherezi agaca ndabira muri izo bazanye ati iyo mbona bikwiranye n'ingorane yawe niyo yigure guriyo. Abadandaza baca begereza iki? Begereza ku rusengero, begereza ku ihema ahantu abantu baza gutangira ibimazi, baronka bagura impene hafi badane. Yesu ngo araraba ati ya ingoro ya data mwahinduye nk'isenga ry'abambuzi. Afata imigozi arazirika ibitsibo, zanuma arakubita ziraguruka, amahera arasanzaza, amatamata aratembagaza. Mbega uwo munsi muri ko muramuraba yari mu mpemu canke ari mu mubiri? Abantu bashoye ivyabo bavuga ati yemwe uno munsi iyo tumye ko biri mwenuko nitwari kubizana. Uyu muhungu aratwambitse baraba asharatugiriye nabi.
uyu mwene naka yagize gute? Yaratse. Hari igihe bishika ibintu byononekana umuntu akaraka, umuntu agahinduka, iyo bamuravye bakamubura. Bitaruko uzorakirwa kandi wopfumura kako bazokurakira. Yesu adutabare. Hano twabonye ngo Yesu aravuga ati umviriza wa musukoni sanze kwa mababatero narondera, ntugapfe usubiye kwama, ntihagire umuntu azosubira kurya isukani zawe. Nitubisoma abasomye, mbega umusukoni waramaze kabiri, ngo bukeye mu gatondo kare kare bace basanze umeze gute? Wagize gute? Wahereye hehe? Ibya Yesu biragoye. Aba bahantu hari biti, igiti cyakabiranye mu mizi ntuhabona, gihera ku mababi. Imizi byavuye hariya, ariko ku mababi niho ubibonera, ariko cyahereye mu mizi. Bati yo Yesu he wa musukoni, ati sivyo musukoni gusa, mwizeye sivyo cyo mubwira muti va jari. Aho nasomye ku musukoni ngo yari umukozi, umuntu nyanuruza bya rafise umukozi, bishushana ibi mugo ntibisa, ngo aragenda araba ishokura karabura. Ati iyi myaka ibayiyi kuba Imana yakira harura, iramenye igihe maze mwishengero ryo ndayimariye, irabiharura. Uza urunguru kugenda irabiharura. Ngira nkabura na babandi duhamagara baza kuri Yesu bagaca bataha, bagatangura kuruka bari hejuru escalier, abandi bagaca bagenda muhira. Haje ugiye gutabara iki? Wewe aho utabara iki? Kurindira ijambo rya nyuma ngo jana umugisha w'Imana ukamengo barakuroze. Oya rorera, nta usanga vyagiye n'inzu usanga hajya wayisize. Yesu araharura rero, ati umwaka ugize gatatu nza nkaburi cyo nagufata. Ubu rero wamukozi kuraho kigasaririka ahantu hari umuntu agasara bakamuhinda bakicara, ugasanga yashitse kweri ni munini asa neza, mugabe cyo mukurako cishengero. Imana ntigomba uko ngana, igomba icyo ndayimarira gusa. Mba muto mba munini, ngira vyinshi, ngira ibigereranye, ikeneye icyo ndayimarira. Ati kuraho umukozi mwiza. Navuze nto umukozi girani Yesu cyane impwemu yera, numwe muri abo. Atumviriza mugenzi, mbabarira kuko iki giti amakosa sinibaza ko ari cyo, ngira ngo amakosa ni jewe. Noba ntashize kwa amazi akwiye, noba ntasize kwifumbira ikwiye, noba ntagenda abagarira nkuremwe imizi, ivyatsi mponyorera nkura kwa bwa bukoko butera ibitegwa vy'ivyama. Mbabarira subira ngerageze uyu mwaka nawo niwaza ugahebura, bazashugira ivyugira ivyo ugomba gukora, mbwa unyihanganire ico gihe undorere. Ni Yesu avuga ati Mana rorera, ngira ngo uyu mwaka vyohinduka, ngira ngo umwaka ari cyo yovamwo, ngira umwaka uja ku rutonde yomera nk'abandi, yomenya ibizira n'ibitazira. Mwihanganire. Umukozi acashishakara gukora, Bibiliya ntiyerekana ivyo mu nyuma kuko bari nk'umugani. None rero nagomba kuvuga ngo twosenga Imana. Nayi navuze ngo ntidutevya, umuntu asanga yatebeje ariko si cyane. Ndahejeje nagerageje kwegeranya. Wewe uravye umariye iki Imana mu buzima bwawe bwa misi yose? Ubwawe hagati mbere mbonze ncurike n'ikibazo. Wewe uravye Imana ikumariye iki mu bugingo bwawe? Muhugire uco yimarira wewe, yo ikumariye iki? Gideon Imana ari kumwe nawe muri iyi minsi, ubona Imana yawe muri kumwe canke uri wenyene? Gideon yaraje gukorera Imana, mbega uno munsi ubona gukora Imana birakorohera? Gideon yakora uko Imana imubariye, mbega uno munsi uko ukora nuko Imana ikubariye? Mu gihe waranyuranije n'ivyo ivyo ukora urikorana, Imana ntimuri kumwe, ntikumenya wewe, ariko biracashoboka ugahindura kandi bigakunda. Tugusengera Imana rero. Hagarara huri, hagarara. Kumushimye kuza zamuza nta kundi ingo
ntaco bitwaye. Ubwire Yesu uti ni imyaka ingana uku nuku mbaye mu ngoro y'Imana, ndavye ivyo ndakumariye, atari ivyo ndakumaza, atari kugucokora iyo mbaye aho nkorera, atari kukononera ndakuvuga nabi, atari kugusubiza ku musaraba. Jewe ntavyo mbona ndakumariye, mbabarira.